Kuki tansiga amahera gusoma nawe bigenda gute? Ega nansi kuna yagusigiye hariya. Bitanu. Cyesina bagabo mwabaye. Bitanu bimana nivyo gusoma. Ejo rero higa yejo warabisigiye wibaza. Haga nari yarangije sha. Kirezi. Uri mu biki? Daba ushire kandi mahera bitanu ntasoma no bitanasumiye. Ayo nyene ni ofisi nakuri na yandi ofisi nakubwira. Ayo nyene ni ofisi. Uragerageza wiyaranje nkuko wama wiyaranje. Sivyo? Uragerageza wiyaranje nkuko wama wiyaranje. Ayo nyene ni ofisi. Nukuri je ubuzima kububamwe nabirambiwe. Bitanu, bibiri, bitatu. Nukuri jewe aho bigeze nabirambiwe. Ngenda gusumira. Ayo wosumika ugiye kuyasumisha wewe. Kirezi. Aho ushaka kumbwira yuko ibi bitanu wowe buryo usuma kugira ngo rirenge uno munsi. Natora mara yawe. Uraza ubizanye nawe. Jaho bigeze narambiwe. Ubuzima je singene umva dukenyera biga bigore nabe yampaye abari byo turari. Oya. Je nakubwiye muri ibi none ibi bitanu nushobora kuronga ibyo usaba gusuma. Ubu n'abantu babayeho ngaha basuma amahera musi ya bitanu. Nanje nakubwiye genda ufata abo bantu yabahe bayasumisha baca binzanira. Canke ugenda usume wowe nyone bizana. Muri menyera. Jengiye mu buzi bwa misi yose Kirezi. Kandi namaze kubikubwira. Umumbosi wanje nkorera sinzi kibazo afise. Amezi 3 araheze je atamimba amahera yanje. Ngomba nabigusigurira ati nyabuna wiyangane ubu turi mu bihe bitoroshe. Iyo vuga ati ngo warambiwe. Ukuyangana kurarura ariko kukagira ibyama byiza. Gerageza wiyangana urabe kuno ucengetera uraba kuno usuma mu mahera bitanu akira. Je nakubariye. Genda ubirungikane bayasumisha mu cyo babinzanire. Canke ubinzanire wewe. Kirezi. Reka ibyo bintu reka ibyo bintu Kirezi. Tora amahera ngo urabe kurusura. Je nakuba none wowe je kubaka utabibona wewe. Wakeneye uruguta ari kwiza wewe. Kirezi. Je bya patro bawe ntibaraguhemba ntakeneye kumenya sinka kabime jewe ntirakubona ndiye nta bindi. Kirezi ako kanyu muvuze rero siko ako kanyu muvuze siko ngo naje kubaka ntari kwiza. None ubu buzima niko twamyemo. Kuva tubana je nawe ubu ni bwo buzima twamyemo. Ubiko twigeze kuja mu buzima bwiza. Ukajya neza ukambara neza ubyibuka ntubyibagire. Rero ibihe birahinduka Kirezi. Ubu turi mu bihe bitoroshe no kwihangana kandi no gufatana mu nda kugira ngo turabe yuko tubana rusenga kugira ngo Imana duhezagire ubuzima buhinduke. Uraba kuno ucengetera shaka Kirezi. Wenda kuzi wewe umunyamayeri raba kuno ucengetera kuri muri butanu. Barakubesha. Kandi biza ndakubarira. Ukaramuka utabikoze ko ndabikubwiye. Burya hari umuntu wasanga ikiziriko je nusanga. Kirezi. Yewe mutagafera wanje wapfuye. Ubukoko bwawe umaze sinari bwabibone. Ariko kandi rekupfe aho nahamagariye ngo baje kumpomera yewe mukwe na rose. Nukuri kw'Imana nkaronka umukwe nawe. Umukwe titaho naye nabuko namuhamagariye naze ndabira umutagafera nukuri kw'Imana ngo uyu wapfuye wawe. Yewe mukama wa yo bukoko bwawishe. Man jewe sinigene nzobigenza nukuri. Yo urambonera kakana. Mama. Ndakubajije kandi nsubiyemo. Ayo mashakoshi nibiki? Mama ujya mugabo nukuri jewe oya. Sa? Mama ujya mugabo kandi kureka. Ninde yamugutwaye ko ku nguvu? Wa mumari wagutwaye ku nguvu? None mama ahantu ni
no ngana narafungura ahantu ndi sifungura mama arabimbuza sigaye nambara ukungene zatabaguritse raba warugira byose naragusenza uranyumva none wewe ko nakubujije ujya muhungu urabwira nti ntacyo afise n'inciyaha uzokwicwa n'inzara uranka uranagana ngiye kuza abagabo musaza we nta mugabo yakweretse yo gufashe neza ukarya ukamererwa neza ugahimba ni wa mwasi none uje ndagusabe ko usubira iyo uzananye wowe ukoze none mama none nawashaka ngende nawarubishiye ko ngenda kubaka ku mugabo mama nakunda ivyo birakuraba ubu turacyara urukundo uraba aho utamira uraba uburya bwanwa nabonye nibwo wagiye kurya genda uburye rero erega mana inzi kazoronda tukaronka genda uburya bwanwa urya nijya nzobe ntiwakunze abarabu genda genda mama nukuri inzara iriyo irarengeje nukuri nkurumperuka kujya kuwa Mungu anumva no kuvungura ariko Imana ishimwe kugarutse uvuyeyo sinakubwiye gamwa iyo umuvyeyi avuze bamwumva umuvyeyi yumvamo ikintu muri we hajya genda umuvyeyi narumva neza ko hajya muri ijya nzu ugiyemwe atacu uzokurayo uzokureyo amarira gusa nene raba ivyo nimvire ngivyo byaje hariya muhira yaruka mu nzu kandi ukure ibyo bintu yagira n'ukubona uje wikoreye imizigo ukamenga mwana wanje ngene asigaye asa ubuhuzi bwaratabaguritse bwagucikiye kuzigara umenga urumurozi ewe mugabo araho nubwo ngaho gito gitabwa iwabo nta yandi mayeri erega narakuvyaye sinoguta ewe rugira byose ngo nararonse abakwe umukukwe Kirezi yagiye yambwira yuko ngo nashobora mama waje kubandanya abana n'umugabo w'umukene wanje urumva nagerageje kumuha ako nari mfise bya bitanu mama byarejo nabyatira ukuntu ngo twifashishamo umudamu ararahira arengwa ukuvaho yihanganiye yumva byaheze ashaka kubandanya mu bukene yemwe no nabakobwa buwe bageni bubi ngo tubumwe mugiye kutubaka tugekera twarihangana umuntu ashoye kubura icara hari no munsi nejo bagafatana amaboko bakarondera murayibusa mukaburarana umwe akotse igituma kabegura kundi none kirezi abayiko sinzi ibintu byo byamufashe nagerageje nimba ari umuntu ariko aramubwira amajambo atameze neza nimba urabona iyo shamiga n'umurozi birashoboka aho usanga ariko bamugurura abandi aho uzosanga ari abandi naje nje naguma nimvira bwa ati none ko kirezi ko atakunda kuva ngaha muri wanje imeze gute mbega nindi yoba yamubwiye amajambo mabi mbega nindi yoba yamuzize mu iryo shano mu mutwe we no muti ukuri ebana mama DJ ukuri jewe bure umbabarire cyane urabona ko bavuga ngo wabaye mwiza bamuzima naho nguma mbana ndakugora nibihe ndimo je ndafise ikizere yuko bizohera mpamvu navuga ni nimba ufise ako waba wisigaririje make abaho umfashe nawongera kuri ayo mfise ndabe ko nogenda kubwira kirezi ataruke mu rugo ndafise agahumbi nirengagije umuhungu wanje yandungikiye ndabika ku kana genda benda kaguha nawe utazokansubiza ubere ndumva nawe urarushura ko genda kaguhe urabe ingene wotarataza urabe mugabo yemu kirezi naho uramona umukobwa atekereje tujya kumukwa twabona umukobwa atekereje aje nije n'ubu ndaca nabo niyibuka ko wewe wigeze kuba ufise ibintu akamenya ati ibintu birahoraho naho byari kandi ikindi gihe bikisubiza bikagaruka je ndibuka nkora muri projet urumva ukuntu azanira mama w'ibisayira ndamuzanira amafi gira gute urumva nkimeze neza
ndamubwira ati ibintu birahinduka mugabo wapi ndashaka kubyumva ibyo kanda ko ni kahise kindengagihe ndashaka kumva amatwi yiwe yekereze gende wifashishe ukuri bakoze cyane ndakurengeje ntacyo nokwima mfise uyu urakoze vure kuko wamira umwana witonda wakuze witonda ahubwo je ibyo ayo mashetani agiye kukuzukira muri hiki nuko naho gusenga imana nimize muri ukanye munsengera nanje kuko ndabona jewe ngezaho umwansa ashaka kabisa no ngezaho umwansa ashaka ngezatemba imana yonyene kandi ndavuga ngo imana ikura kure nico ndindiri ikura kure zo kugira neza nico ndindire kandi ndakubwira umviriza ndakubwira azokwifuza atakikubona bashe naje reka tubyizere uko nyene tubyizere uko nyene kabisa sawa murakoze mama Didi merci yego musi ma meze neza na kubona hama iyo nkuru ndiko ndumva niyo canka inkuru muri yahe none ngaho uri ni wawe nese ndi muhira nagira uri wawe kumbura iwanyu ni muhira nani none kuba naje ngahari kibazo ufise ikibazo ikibazo kirihe umva narasohotse naragiye nta iwawe ufise oya iwawe nta ufise kwagira ni kimwe no kuza muhira ni kindi umviza ndakubwira ikintu aha ni kwa mama aha ni kwa papa ntabwo ari iwawe wewe waramaze gusohoka urugo kandi unyumve neza waramaze gusohoka urugo cyo wari baza ko naze kuri ngaha nabimenye ntiwabimenya habaye iki waransohoye warajugunye hanze sinkiza muhira ega kuza n'ikindi no kuhaguma n'ikindi je nakubajije igituma uri ngaha igituma ndi ngaha naje kuramutsa mama aha ni muhira sinumva ikintu ariko urumva mvuge ikiratini mvuge igihe urazi wewe tuvuge basi iyo mama yarapfuye wewe nari kuca ndakwicira neza nkakurangiza bien ubu uribuka ikibi wankoreye wewe uracibuka neza cewe waracibagiye kubera ubuzima bw'uburofu urimo cenda kuraba ahubwo sindatomeke mbe ko abanyamaswa nibiki ikibi nagukoreye niwe watumye mbagucya urabizi neza ubu je mba naramaze kuduga ibirere n'ibindi mbadi hanze ndiko ndaca amahera nk'abandi mugawe kubera ubugugu bwawe no kutatahura niwe watumye je nk'ubu ndi ngaha urazi manzi gato jya gukurancanga nivyo kwavuga siko ndavyumva ibirere manzi usigurira ibirere kandi unyishiye nabi je nagufasha amaboko none nagufasha amaboko yo gukora genda ukora uri mayibo kubera jewe unyishiye nabi mama si hari ndakugomora amakuru ivyo nivyo nabe sindi umwana mutohewe sindi umwana muto mpora ntinya mama gusa mpora ntinya mama nariko nazigaburiye waraje kwahira okay yego ndabona igakifisa amabondo menshi ijya nitanga amata menshi muri zose werega oya ijya ni mugeni ijya ni mugeni yego ukora neza cyane merci hama nashaka kubaza kwa kuntu ndabona ko amezi 3 aheze ubu agashara kanye ntarakaronka urabona twadu uri nk'umuryango uri nk'umupapa w'umuryango w'igibazo n'ibintu bibura ngorane zamaho urumva rero atwebwe dukorera ngaha bazi ko mwambwiye ati sinkeneye ko muza muraja mu bindi bikorwa yuko akazi kanye mugakora ku mwanya abona namwebwe yuko iyo muje buri gihe cyose muyo muje hano musangiza ibyo byose bimeze neza
ariko na jewe boss ngaraba ukuntu woshumbusha muri kagashara kanje amezi amazigwa menshi oya si menshi ni amezi 3 amezi 3 ni amezi 3 rero narakubwiye ko ari ibintu ndiko ndatunganya no kuvuga ndiko ntunganya ibikorwa byinshi rwose ayiwawe ngomba kuzoya guhera rimwe ari amezi 3 rega karatsinda niho acagira n'icyo kumariye mu buzima bwa misi yose bon byari kandi byari byiza burya umuntu arose amahera menshi mu mwanya umwe ituma umuntu agira umugambi wiwe niyo mpamvu burya navuga ni byari bibi ndakumva bandanye uvuga nta ngorane sawa reka ndabikora yego rero wawe uti abo mvuga ni murabo kuno mumfasha n'ukuri kuko urabona cyane nashobora kubyihanganira ariko ntabwo kabise mugenzi wanje madamu wanje akuma ngura abadamu urabaza rigashobora kumbwira ati kumira amafaranga ndiko ndashyira mu bintu bitameze neza ndiko ndatura mu maraya kumbura ndiko ndayikoresha ibintu kumbura we atazi urasanga bitera ikibazo mu rugo rero navuga ndi babarire mumfashe kabisa bosi wanje mumfashemo urufaranga tuboneke kweli ntaragesera kuko ubu ntanyariwe abavye uvuze kubwire Mugisha mu bisanzwe ibibazo by'iwawe no mu rugo rwawe cyo ntibindaba icyo ikindaza ishinga ibijyanye n'aka kazi naguhaye umuntu w'umugabo arateka imitwe hirya no hino aha wahegeje akazi wagiye kwahira wagiye kugaburira zino nka zanje urarondera ukakora n'ubutatsivero ukarondera y'amajana 2 3 5 umugore akarya n'ugomba jewe nze kwinjira mu byingo zawe oya igena ko werindira mbanze mpeze gutunganya iby'iwanje hama wowe wayomeza 3 ndashenda guhera rimwe sawa je neza ko ntari wawe unyishuye nabi sindi wawe ani muhira utikura cenge cyanda gusambure kuri televiziyo je cengendo unyene nene bikore subira unyishure ndakwereka wakigugu kigugu ni wewe genda mukore jinjira kuje ukora wowe kigugu abo mukene kugija mutaruhiye mwe mukene kugija mutaruhiye impuzu gisigaye cyambara nkuno zimeze wogiye kubagabo habwo we reka gusa je nitekanire ngaha kwa mama nirira ubugari bwa mama nawe wagiye kubaka genda wubake muga wewe ari kuzoza urashika ngaha ndagukubitira haje imbere y'umuryango usubira wawe ahubwo wewe hari genzo gutwenga hari igihe uzokukumba hasi uza kunsega jewe iwawe wewe kujya mugabo yambara impuzu zaheze zatabutse no kuya buracabuga cana yandi bizohinduka bizohera suko nzoguma ubuzima n'ubwa mbere sawa urabufise ubuzima je ndabufise ndacari kwa none urukuro greta kubera iki ntunyishure nabi hasi wawe ndagutinya ndi muhira ubu urazi kibiba nkoreye wewe nkujya mugabo w'amafaranga wanse ubu uba uri mu nzu nziza wambara ukabegwa wowe wambogije ibintu byinshi wewe ntubone twicaranye no ngaha wowe wambogije ibintu byinshi wewe umba nibereye hanze naraduze indege ndiko ndarondera ubuzima nk'abandi nubwo ugiye kwemera abagabo bataco bamaze ndabagura usigaye wambara impuzu zatabutse ubona abagabo bajya abahimbiri b'abagabo benda kubaza wowe washaka ko ngenda kurya mugabo asa n'inguge hamadeze tuvyarana abana basa nk'inkende nako muratwenze rega je sinahumya amaso urabona ndabona neza yego urabona neza yego cyane kandi nije nihitiramo wese umitiramo baragiye ku mwara bukwera asa neza sasa uramubona jeki ntagaje nukuvuga ngo uraraba uracyabona uracyabona bagiye ku mwara bafise ibyanwa kijya kidimu ngo numugabo ahubwo we wayinze nawe we nyimba wayinze no sikazi cyane ikibazo cyawe cyo gusubira wawe uve ngahi wacu egahi buri wacu si wawe nterura mvane ngaho wangira wasaze ngira abana kuntu nyabwo nukomeye yo ninzara kanda kubisa izara mama wanje karandondera ahubwo we wayinze abantu bamye basuzugurika kubera ubukene butagira izina bavuze ijambo nta n'umwe wawe
ko wicurikiye n'amata afise amahoro. kiretse yagarutse Reka muvyeyi. Nagerageje uko nshoboye kose. Yarareba. Nagerageje kumwumvisha yuko akwiye gutaha muhira. Vyasi. ashobora muroze ntiyakaravye Basha. Anumva umutwe, numva ivyimviro ari byinshi, numva ntakone no kwihangana ukara ahubwo mbere amahera wari wamana nagerageje kugira mwereke ko nongira. nani bikugoye none we none Oya ntaco nakundi nogerageza ndabe ukundi nokora. kamara amazi akwera ikirezi Basha yansi umukene na nyina aramwanga kandi abantu ngo bakunda ubukiza kandi nibyo aho yajyanye n'agakuku nakubwiye mugabo zirasubiza ku buzutu uzoraba wurambe kubirindiye sawa murakoze. Kare wowe ubona ibintu bya mushikawe tugiye kubikika gute? Ba icyo mbona gusa no kumuhanura. Umuhanura agira iki? Asubire iyo umugabo ari? Kezire. None tugire gute? Reka yicare ngahege Imana izomuzanira uwundi. Kweli. Uwo musubize kandi muri ziya ngorane yavuyemo. Uzugenda kandi uzimutema. None nibazo bavuga yuko ari jena mwawukanishije umwana aguma muhira yarakowe. Erega wowe uri kuri bagira ikintu kimwe. Yarakowe yagiye Uburundi bwose bubona. Nazo bari umukobwa wa mbere yahukanye. Hari abatanguye. Yego ndavyumva ariko. Siteka mu muryango. Siteka na gatoya. Siteka na. Umva rero wagomba sore ku mugabo wiwe. Bishoboka. Senze ko yo kwene. Bishoboka ivuka subirayo. None ko ari we yemeye kuja kurya mugabo tubari. Urabona ntabwo banasiga yandi. Umuntu avuze umuntu acamuwe. Sije gusa. Yaho neza. Yakora mukije n'umuntu nta. Uramuteka. Kizira. Wowe ntiwamuramukije. Ntibimaze. Namahoro. Nuko. Namakiga. Je wanje samahoro kabisa. Nzi ngo uzanye no kumpomera mitega feri ngene yabaye mugabo rero waratevye yose yarapfuye ibinyegeri byarayiriye irononekara. Bon programme naenda ifise n'ukuri ariko gusa nuko nakina ndonga izindi programme nyinshi. Ubuzi umbana bwinshi gose umwanya umbana muke. Yego. Rero bijyana nje mvuga ati ubu nina ubukonje ino reka nce ngira ko nyene uko ucugena umome. Nshangira ndagupombe mugabo hani ni sico cyari kinzanye. Canke hanini waruzanywe n'ibindi nyene haki ivyo byo kumpomera nta byari birimo. Nubona ko natemberanye yuze ya mama. Yo yari kararenga nashaje kararenga. None muvyeyi. Sa. Yageraje kubaza. Mugenzanje yaje hano. Sinzi cyabaye. Agatelefone kiyo ndiko ndagatelefonako ngo karazimije. Nanje kubaza niba ari ikibazo mukimbwire ariko ataye muhira. Mwana jenga sindiko ndakubesha. Kandi sinobwira ngo tuje muri zuguru umwana ntari ngaha. Umwana ari ngaha ariko ndabye umwana wanje gene yajasa. Umwana aje yarakototse aramagufa gusa. Ubuhuzu bwaramutagurikiye ko ahantu hose impundu ziratabagutse. Mama uri kurasamba uri kurisigura ibiki? Yewe Mungu mbere banze ugene umuzanira agatebe yicare. Nzanire. Muramwawe. Aho kuzanira intebe yo tumanzanira imbwa. Yego. Ewe haguruka mbisa. Baze ugene ubisa. Haguruka hoki. Haguruka nyaruka. Mpamagarira kirezi nkubiriza intebe ngaha. Ayicare. Nkubiriza yabaha mpamagarira mushikawe. Wegenda hariya. Baza yicaye ko mama. Genda sira ukeneye. Mpamagarira mushikawe nyaruka.
burya ibintu by'ubuzima murabizi bo murakuze murabizi kandi nibaza yuko igihe naza kubasaba kirezi sinari imeze uko nanjye nyine burya buraca bugacana yandi no munsi turi mu bukene ejo birashobora guhinduka birashobora guhinduka kandi ntako ntaragerageza mama ntako ntaragerageza ndondera ubuzima nenega mwana ndacumva uri kurarondera ubuzima uri kuragerageza mugabo mwana wanje ari karapfa era mama asigaye ku magufa none gasha nuno musiko yohenuka ejo uzoca wirongorera ubundi none uzobahovya zobarinde jewe kirezi icara wamubo kirezi kirashingane rero urananya urugo kwe uyaje ngaho kugira nimuvuganira ko bari urananya urugo kirezi wari urufisi kwizina ry'Imana urugo nta giharagi nta muceri nta bugari nawe urafise urugo ushaka kumbwira rero yuko kuvaho je nakurongoreye nturafungura nturajya je nje ugaragaza kumvisha mama nga rigera imwangaburira naho nyine nacumukuye nasanzaye rimwe kwizina ry'Imana none mubarira ko akwangaburira none haba ingena naje meze kirezi tinyimana kirezi kandi burya ni wibuke basi ama promesse twahanye kirezi ubu n'ubuzima buraca bugacana yandi mama ahubwo je sinumva ni cyamuzanya mama umukobwa wawe birashika nk'impundu se bitanu canke inganda ndabimuhaye akabisuzugura ngona ntacyo byo mufasha nerega mwana ubu inoti ya 5 y'iki gihe era ni kilo cy'umuceri igeze ku 800 nari inoti ya 5 yashabisumiki nawe yosuma basi ni robo amakara arakenewe utuvuta turakenewe uduharagarisha uwo muceri turakenewe none ibyo byose byova mu noti ya 5 mama aho nukuvuga ivyo 5 ni de n'abayafashe nguwo abantu birirwa baza kumwishuza muhira ivyo ndiye biravuga ningivuga aba yakopesheje none jewe yarakeneye imbeho gute ega je sinari nanje kugororwa muri rwo rwawe kirezi burya ingo zose ubona kuri iyi si abantu bose barafite ibigeragezo byabo nimba twebwe dufite ikigeragezo cy'inzara cyangwa cy'ubukene hari abandi bafite ibigeragezo bikomeye kuturusha twebwe ariko badatana baba basinyira ku mugozi umwe uracumva ibigeragezo ku mwana w'umuntu mama murabizi mwebwe murakuze murabizi vyamaho nimba turi mu bukene ari bafite ibigeragezo by'ingwara mwana ndacumva mugabo sishobora kukwemerera ko umwana wanje azoja kwicwa n'inzara ngo ejo baze bampamagare ngo genda urabe kirezi yiciwe n'inzara mu nzu nanzara ikiramwica ndiko ndagusaba mwana nanzara ikiramwica ukuri wisoza amahoro ugenda urondere niwaronka nzomwereka umugore wawe icyo ufise mu nzu aheza azi nagira ngo twari kuronderera hamwe mu bumwe ntangere turuhe twese turi kumwe kugira ngo turonke imigisha y'Imana turi kumwe wewe twavuganye gute wewe wanyemereye neza yuko mu bihe byose uzobana mu mahigwe no mu marushwa ubu rero karacingani kubera ko ndi mu marushwa ucuna jenyene kwe reka mbabarira aya marushwa misi yose narambiwe kirezi mama nakunda gusabye mbwirira madame azi ngaduta ngo dutaye mwiri kujya mwumvikanye kera muvugane jewe basha mama nje he urabishiki urabanye na jemeze mama mumbwire ndagusabye mumbwire nakunda guhinda nukuri nurinda kwirugura fukama uno musi nawe ndiko ndaguha kuko reka maze ndamwondagure abo mwana ndamwondagure niyasura kuba kumwe uwamutwara kare docha sure ndamukurungikira mugabo ubu genda ubanze urarondera wigumye urondera uronka nanje mbe ndagufasha mbe ndamwondagura niya bamwe umuntu aya magufa yataramye niya zibangana docha ndamukurungikira kandi ucumve ni kuri sinamukwimye mugabo niwisoze uzogaruka nzoguhamagara mbonye ko umwana abaye umwana naye magufa gutya nukuri ntawe noguha sikumwumvisha navyumve nuko nyene nagenda ronde hama nzoze mu rugo bandanirize aho ugejeje utoze mu bwuzu naje ngandi ko ndarondera
ushaka uzoze muguzuye sawa niryo ni jambo wegenda wipange niburi basi hariho n'ibiro 2 by'umuceri mu nzu cyangwa atabyo mugabo urumva ko ahantu hose bakwita akajyamwenda nuvuga ko ahantu hose ugenda urajya imyenda undoze ndarengana babwira ngo inabuko akajyamwenda ibyo ni ukuvuga ndenganye ni botike ndenganiye ko we wa mugore wa naka mugabo uko siko byamye ariko siko byamye urabyibuka ko twakinguye byiza kireze urabika ko je ntambara impuzu nk'izi kireze birondere ubwo buzima bwiza gasura burondere bwaruki impuzu zozo ahubwo bazaba kwita irindi zina gusa ndabira kenenge nambara uvuga ko uko nibere no ku muvyeyi wanje amenya akanyambika neza nkasohoka ko nako ndi umuntu sawa murakoze ugenda amahoro nzoguhamagara bijya nivyo ubonye hirya yambaye neza ko yaraje ngaha hajya yakubashe yavuze ati ngiye kwa mabuko hajya yaherejeko hajya yumishije ko wanje arakeneye ubutabazi n'ukuri yewe genda nzanira amazi nyaragasa